ugumuronde akantu kakugumiza ngaho kugira umwana wawe umumubona situation arimo mbega yarize mbega ntiyarize ese rero umwigisha guhaye nimero yiwe abagowe umutelefona yarize yanumye mwiriwe abavyeyi mwese muri komuna dukurikirana mwiriwe abavyeyi abana muri komuna dukurikirana ikiganiro Bingo Kids kaba ari kiganiro cyanyene mwamushikizwa na Radio Black FM kuri 94.9 misi yose igihe cy'isaha 8 kugeza igihe cy'isaha 9. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie. Ico kiganiro rero mukaba mugishikirizwa na jewe nyene Armila nkabandi kumwe na mugenzanje ngaha Arlene. Nkabandi kumwe na mugenzanje Arlene nko mama mvyumva rero tukaba turi babiri muri studio za Radio Black FM ano tukaba tuvuga kuri byinshi mu bintu abana bacu bagiye gutangura abana b'igihugu bagiye gutangura abana b'igihugu rero bagiye gutangura ishure rentrée scolaire ishure rigiye gutangura mbega rero no munsi tuza kuvuga abana botangura ishure bo vyitwaramwo gute abana bagiye gutangura ishure kuko bo vyitegurira kuko urabona no munsi ni nayo mpamvu taronsa abana kubera ko twabaretse bitegure yego bitegure cyane kubera ejo no munsi special ndetse yuko ari amashuri amwe yatanguye ishure ariko uno munsi hariho abana bazota benshi abana benshi muri kino gihugu cyacu bazotangura ishure ejo mbega abana bo kwitegura ishure gute mbega abana ku ishure ku munsi wa mbere bo vyifatamwe gute ndetse ko abana batwumva bari muri creche abana ari ryo ryambere bazabonye ku ishure ari ryo ryambere bazababonye umwigisha ari ryo ryambere bazaba binjiye muri milie itari iruhande ya mama itari iruhande ya papa itari iruhande ya babandi amenyereye n'abavyeyi ni vyiza ko bamenye ukuntu bo vyifatamo ngene bo vyifatamo cyane kuko turabona abavyeyi bashikana abana ku mashuri baca kurira umwana akarira nawe nyene akamufasha bakarira bose ibyo zama byabaye bro antwa umunsi wa mbere ngira ni cigo cyo kurira ni cigo cyo kurira muri premier maternelle usanga ikigo cyo premier maternelle usanga abana vraiment barira cyane kandi ugasanga kubera batateguwe batateguwe mbega no vyifatamwo gute mbega umuvyeyi nawe nyene ubwiwe yo kwitwara gute yo kwitegura gute muri ico gihe kuko ndakubwira ikintu kimwe nyambare ikintu kiriza abavyeyi abantu bose bamaze kugira abana ubonye umwana wawe ariko ararira ugasanga kugira umusige umengura mutaye kandi akubwira mama urasize gacha imvyati nane nganda bigenza gute rero no munsi tuza kuza kumva byinshi kukungene two kwitwara kukungene two kwigenza no kungene two tegura abana bacu kugira badushobe kugera kwishure ejo bamerewe neza mu mutwe kandi batarira cyane basibarira buhoro tuvugane rero ati gute rero twe bigenza kuko nanje ndafise umwana azoja kw'ishure irya mbere kandi yambwiye ati mama je sinzorira ati mama je sinzorira ahubwo watomboye hari ugaca avuga ati jama mama sinshaka gutonda kw'ishure sinshaka kugenda bon oya navyo nyene bivana n'ingene uba muteguye psychologiquement kuko nka je ndabanza nkambya ntumvirize erega kw'ishure niho umenyera ubwenge kw'ishure uramenya guharura kw'ishure uramenya vyinshi uraronka n'abagenzi abandi bana mukinana kw'ishure niho uzomenyera gusoma igitabo kuko arabona mukuru wewe ko asoma abizi gusoma abizi rero kugira umwanko ukaje ukamubwira ati rega ntugura imodoka utagiye kw'ishure kubera abahungu deja kundi imodoka kandi akabona ati je nkeneye imodoka isa kujya none wozoyironka wicaye udafata n'ikaramu atakintu na kimwe kuko nkuko yavuze ngo sinzorira wewe niko yarigeze kuhaca umwanya mutonyi aravuga ati ati ibintu nibiki byo kuza baransiga kw'ishure bagenda ati ibintu byo kuza baransiga kw'ishure bagenda vraiment ati je nshobora kubibamo mugabo ikintu nasanze Arlene je nasanze yuko abavyeyi kenshi nitwe turiza abana uti gute jewe narabonye yuko dushitse kw'ishuri tugashikana abana biranka kuhava uri umuvyeyi biranka kuhava uko umuzunguruka iruhande y'ishuri wewe wazungurutse wakubise amakursi no ku kazi wavyibagiye kujayo uko umuzunguruka ngo yungurika nje kuraba ngo niko ariko kararira hagere usubiyeyo kenshi acarira Voilà, kumena uramaze kwibona. Ha mugacu ugenda ugakubita kude kuntuze kwidirisha. Apfa kubona urutwe rwawe hariya kwidirisha gusa byaheze no gutaha ntaza gusubira kwemera acavuga ati je nshaka kujana na mama. Hari sho nigeze kujako. Umunsi wa mbere cyasanga abigisha ukuntu systeme bari bagize. Bavuze ati murashikana abana
mwebwe muce musohoka muce mugenda baca bugara kubera ariko rero abavyeyi ko dusanga ngo yo umwana wanje ndamusize mu gasho urashobora kwibaza ni kuvuga umwana aravyumva iyo mama wewe wenyine atari assuré arumva yuko mama wewe wenyine afise ubwoba bw'uko wewe wasigaye hajya kuko ndakubwire abavyeyi turakomunika hariyo contact y'abavyeyi n'abana rero iyo uri umuvyeyi hama ugashika wewe wenyine nturi sure yuko umwana waza kuba ari en sécurité kandi nahajyo umusize hari abavyeyi na hano zo musiga umwaka wose mbere zomarana umwanya munini nabajya abantu gusumba wewe ni kuvuga rero cyambere na mbere wowe utegeza kugira iyo confidence ugategeza kugira iyo confiance ati jewe ngiye kumusigira abantu kweri babishoboye ukabanza ukagira ikizera umuhaye kuko mu gihe utabizera ushobora gusiga umwana ngo wumva afite amahoro ntibikunda nibimuze usanga na saa 4 muri pause wasubiye kw'ishuri ariko nawe rero abigisha ubu baramaze gutora system avuga ati ni byiza ko muca mugenda kugira ngo umwana nawe abanza amenyere kandi ntabone na reaction y'umuvyeyi kuri visage kuko iyo umusize wewe yutangwa kuvyimba umwana atararira uravyo bakwatsa umwana bakubwira ati umwana kugira ashobora kuja mu bandi bana urana abana bagishika barandika ku masakoshi yabo kugira bamenye amazina niki bakagerageza kugira bashobora kubidentifya wewe uguma urondera pretext uguma urondera akantu kakugumiza ngaho kugira umwana wawe uguma umubona situation arimo mbega ntiyarize ese rero umwigisha guhaye nimero yiwe abagowe mu telefona yarize yanumye byagenze gutejere nibaza yuko icambe na mbere yo gutegura umwana wowe nyiri umuvyeyi banza kwitegura ati mbega nzovyifata mu gute cyane gose umuvyeyi no kuvuga abanza kwitegura ubwiwe akamenya ko aho hantu arungitse umwana amurungitse kurondera ubumenyi ntamutaye kandi yahize kuko amashuri ni menshi hagere bo mutware ni kuvuga wahize wahize urinze umutwara y'umwana nuko abo bantu ubizeye rero umuntu usigiye umwana ni nkuko umusigira mwene wanyu canke iki ubuzi yuko ati umwana ntacaza kuba rero uri umuvyeyi ubwa mbere urabanza ukigirira icizero ubwa mbere kugira ngo nawe mwana ntabone ko ufise ubwoba kuko ugumye uvuga ngo je mfise ubwoba umwana wanje araza kurira umwana wanje sinzi ukuntu biza kugenda wowe ifo ko novuga ntubu umusirikare umushikane kwishura hanyuma nawe uje kubandanya indi mirimo kuko na wewe umuvyeyi wawe yaza gushiramo ibintu vy'ibigumbagumba waracitse ngaho aho hantu nawe ntiwari kubaho hari cyane aba mama vraiment turarenze ndabizi ko dukunda abana bacu ariyo n'abapapa papa ho birantweza bikanyije okora mu papa ngumwana wanje umwana wawe sha ari yansegirite mu kubize gahari rero jewe nkuko bivuze kweri ni kuba abasirikare ukavuga ati ndabize yuko kweri umwana wanje aza kurira ati mugabo reka basi simpanike je ubwa mbere ararira gahora kandi twese twararize nta muntu n'umwe yashitse yetse kwishire ngo twese twayenze tukurira sivyo hama ukamwereka yuko agiye kuronka utuntu twiza agiye kugira avantage hajya hanagiye gusumba aho yarari muhira